Dabahe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye amakuru muyashikirizwa na jewe Aline Munezero muhinga bw'ivyuma naho hariyo Giselman Rakiza ndayahere ku ngingo nkuru ashimikiyeko kuri uwa 9 Rusama umwaka wa 2025 niho hatangujwe ibikorwa vy'imyiyamamazo y'amatora yimirije bikaba vyabereye ku mugwa mukuru wa politike Igitega bamwe mu banyamigambwe canke inani z'imigambwe bakaba batitavye ivyo bikorwa kumvo muza kumva mu ntango zano makuru ishirahamwe abacu barihe rishikiriza ko rusansuma rugiye gukorwa n'umugwi CVR ataco rumaze mu gihe abantu babandanya kunyuruzwa mu Burundi bakabugwa irengero kandi ababikora ntibakurikiranwe n'ubutungane hakaba mbere hari n'umusirikare yanyurujwe mu gatondo ko kuri wa gatanu mu gisagara ca Bujumbura turabafitiye n'ikiganiro iganuke kikaba gishimikira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo c'ibikorwa by'abatumwa ikigabane ca kabiri aya hamwe n'ayandi ni mukanya mwidonido ndasubiye kubaramutsa mwari mwavyumvise mu ngingo nkuru bakava amahanga ngo nibo bigishije abarundi kugwanira ibibanza by'ubutegetsi ayo namwe mu majambo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashikirije kuri uno wa 9 Rusama umwaka wa 2025 mu kugurura icese imyiyamamazo y'amatora agiye kuba muri uno mwaka wa 2025 bamwe mu banyagihugu bamenyesheje ko intware Evariste Ndayishimiye ikumira abandi mu gihugu cabo nkuko bakava amahanga avuga babigenjeje baributsa ingene abatari bake bakumiriwe muri aya matora agiye kuba imigambwe imwe irakwa beneyo iyindi ibuzwa gukora ku bwabo Evariste Ndayishimiye ngo nta nyigisho zihumuriza abarundi kubijanye n'amatora ariko aratanga bagasaba abarundi kubandanya barondera uko bazoshika ku matora meza adakumira umurundi numwe inkuru na Janete Kamikazi gukuriwe neza ntiyongeze umuntu atagize ikigumbagumba cy'umunezero yoba ari umuntu atambuwe afitiye igihugu cyacu uwagiye yarihuse uwaravye nawe arabona uwo yari Evariste Ndayishimiye arongoye Uburundi aho yariko yugurura icese imyiyamamazo y'amatora y'umwaka wa 2025 hari kuri stade Ngoma ku mugwa mukuru wa politiki Gitega. Ndayishimiye avuga ko bakava amahanga aribo basambuye intwaro y'u Burundi ifatiye ku mico n'imigenzo by'abarundi kuko bari bafise ihangiro ryo kugabura ku gikenye igihugu c'u Burundi ubutungane buba burapfuye abigishijwe nabo bakava amahanga nabo baciye batangura kunyinyanira ubutegetsi uwushitse ku butegetsi agaca kumira abanyagihugu mu mutegabiri. Iyo ntwaro uvuze rero yagiye gutituka igihe yavangana n'imigenzo y'abakavantara aho bacu bafise ihangiro ryo kugaba ku gikenye igihugu c'abarundi. Abo nibo baje basambura intwaro y'u Burundi ifatiye ku mico n'imigenzo byacu ubutungane buba burapfuye urubanza mbere rutangwa gukukira uwiganje nawe akaba ari ufise ubutegetsi bw'igihugu mu minwe yiwe niho havuye gutangura kurwanira ubutegetsi bw'igihugu. Uburundi bwikukiye abarundi cyane cyane abigishijwe nabo bakava amahanga baramaze gutakaranga batorana mu kunyinyanira ibyicaro byo ku butegetsi abarabavukanyi bacika bakeye n'ubuvuze murabe uwushitse ku ntebe y'ubutegetsi aca yikumira ntasubire kwiyegereza abanyagihugu kuko umenga hari ico yiyoka abariye. Evariste Ndayishimiye ahamagarira abanyagihugu gutora indongozi zibikwiye ziharanira ineza ya bose avuga mbere n'ibiranga abakwiye gutorwa byanditswe mu gitabo ca Bibiliya. Abene gihugu bitorera indongozi babona zibushitse ziharanira ineza ya bose kubitanye n'indongozi zibikwiye. Ijambo ry'Imana ritubwira ko abakwiye gutorwa boba
dufatiye ku mpanuro Yetiro yashikirije Musa mu gitabo cy'ihunguka, niwe yavuze ati uzohezura mu gihugu cyose, basubira uzohezura mu gihugu cyose, si mu ntara imwe, uzohezura mu gihugu cyose abagabo b'intwari bubaha Imana, bakunda ukuri, batagira igiturire, ubagene bababere abakuru. Bamwe mu banyagihugu b'Igitega twavuganye ariko batashimye kuduha amajwi yabo bamenyesheje ko intwaro ya Evariste Ndayishimiye ikumira abandi mu gihugu cabo nk'uko bakava amahanga avuga babigenjeje. Bagarutse baributsa ingene abatari bake bakumiriwe muri aya matora agiye kuba, imigambwe imwe irakwa beneyo, iyindi irabuzwa gukora. Ku bwabo Evariste Ndayishimiye ngo nta nyigisho zihumuriza abarundi ku bijanye n'amatora ariko aratanga, bagasaba abarundi kubandanya barondera uko bazoshikira ku matora meza adakumira umurundi n'umwe. Janete Kamikazi urakenuye. Umukuru w'igihugu avuga ko uyu munsi habaye ikimenyetso kidasanzwe ku ntambwe demokrasi ishitseko mu Burundi, kuko abarundi bose bagiye kuja mu matora bari bakoraniye hamwe kuri stade Ingoma Igitega mu kugurura icese imyiyamamazo y'abahiganirwa ibibanza by'abajenama b'amakomine, iby'abashinga amateka n'abakenguza amateka mu matora yimirije. Harageze ko Abarundi twugurura urundi rupapuro, harageze Abarundi tubona imbere iyo tuja. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe mu mateka y'igihugu cyacu. Uyu munsi ni ikimenyetso kidasanzwe ku ntambwe tugezeko ya demokarasi, kuko turamutse dutambuza icese twese turi hamwe ukwiyamamaza nk'abagiye guhiganirwa ibibanza by'abajenama b'amakomine, iby'abashinga amateka n'abakenguza amateka mu matora ategekanijwe muri Ruheshi mu mwaka w'2025. Naho umukuru w'igihugu yamenyesheje ko abahiganwa bose bari bitabiriye iryo yugururwa ry'imyiyamamazo, umugambwe w'inserukakambye CDP umenyesha ko utitabiriye ico gikorwa. Anise Niyonkuru agira ko ashikiriza impamvu zibiri nkuru zatumye abazokwitoza ku izina ry'uwo mugambwe batitaba urwo rubanza rwateguwe n'umugambwe uri ku butegetsi. Ibituma vyo bari nka bibiri bikomeye. Igituma ca mbere nuko ibikorwa vy'Igitega vyatunganijwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, bitunganywa ata muntu w'iwacu arimwo ngo amenye ibigiye gukorerwayo, amenye n'imitego yoba irimwo. Twebwe tukabona yuko ubu turi mu kiringo c'amatora, turi mu kiringo c'imyiyamamazo. Muri iki kiringo c'amatora rero nta mugambwe uburuta uwundi, nta mugambwe utunganya ibikorwa ukaja ugira ngo iyindi migambwe yose nize ngaha. Umugambwe w'inserukakambye CDP ukabona ko uko guhamagara imigambwe kugira ngo berekane ngo demokarasi data, ngo mu Burundi irakomeye, mu Burundi irahangamye, kugira ngo berekane ngo imigambwe ibanye neza, kandi ibanye neza koko, ibanye neza nivyo, ariko umugambwe uri ku butegetsi muri ibi bikorwa waritunganije, witunganya ukoresha itunga ry'igihugu, ukoresha amafaranga y'igihugu. Imodoka zaduze ni iz'abategetsi kandi ni za leta, igitoro bakoresheje ni ca leta, imodoka zavuye mu makomine ni iz'abasitanteri, abasitanteri n'abafise imiduga ya leta n'igitoro ca leta. Izindi modoka zaje ni iz'abaguverineri, ababuramatari nabo nyene baje bakoresha imodoka za leta n'igitoro ca leta, n'abandi benshi cyane basanzwe bitoza n'abatitoza mugabo bari muri administration, ni kuvuga mu ntwaro zaba izo hasi cyangwa izo hejuru,
bose bakoresha imodoka za leta, ibitaro vya leta, amafaranga ya leta. Twebwe ivyo ntabyo dufise. Igikurikira cya kabiri ni uko iki kibazo cy'igitoro kiri Burundi byanse ko bagitorera umuti kugira ngo abarongoye imigambwe yindi itegamiye umugambi ku butegetsi ntibashobore gushikira abanyagihugu, ntibashobore gushikira abanywanyi bari hagati mu gihugu. Ni naco gituma dusavye tuti muduhe igitoro kizoduga muri urwo rubanza mwateguye, kuko twaruteguye rwateguwe n'undi mugambwe. Muduhe igitoro. Bagize bati turashobora gutanga igitoro c'imodoka imwe imwe ku mugambwe. Naco nyene si ico baduha nico turiha. Urumva no kuriha igitoro mu Burundi, kuja kuri sitasiyo ukariha igitoro ni faveur. Na karusho baguhaye ntubifitiye uburenganzira. Muri CDP kuduha igitoro c'imodoka imwe, natwe dufise imodoka zirenga 200 hafi 50 zitegerezwa kuja muri urwo rubanza, kuko muno munsi urubanza twaciye dukora tugahurira ngaha kuri Hotel Source du Nil, twari abantu barenga 1000, hari abantu 1080. Abo bose nabagomba kuduga Igitega, none twadugana mu modoka imwe. Muri ico gihe duca tutwara imodoka imwe ijamwo abantu 5, tukaca duja kwidefire turi 5, bakaca bagira ngo nimurabe ka kagambwe, ngo kajya kagambwe ngo niko kariko karavuga ngo umugambwe ngo kuzava gutsinda amatora. Urumva ivyo bintu rero twebwe tuja dusanga ari uko bagomba kudutera iceyi mu bantu, kudutera iceyi mu gihugu. Ivyo rero ntituvyemera. Ni naco gituma twaciye tugira tuti reka abayi biteguye kugenda muri urwo rubanza rw'Igitega duce duhurira ahandi hantu. None zo bari biteguye muri urwo rubanza, nuko twaciye tugira tuti mu gihe abandi bazaba bari Gitega, reka natwe ico zuhurira ahantu tubwire abamenyesha makuru ibyo tugona, tubabwire ibyo umugambi w'iseruka rukamye CDP ugomba kuzobwira abanyagihugu muri aya matora, twongere dushiremwo energie, ni ukuvuga izindi nguvu mu banywanyi bacu bagomba kuja kwiyamamaza muri aya matora, muri iki kiringo cyo kwiyamamaza catanguye. N'urunani Burundi bwa bose ntigwitabiriye urwo rubanza. Kefa Nibizi yavugira urwo runani nawe nyene yaramenyesha imvo zatumye urwo runani rutitabiriye. Murakoze cyane. Mu runani Burundi bwa bose twakumenyesha yuko tutitavye ibikorwa ivyo gutanguza icese imyiyamamazo y'amatora y'itariki 5 kwezi kwa gatandatu. Ubwa mbere kubera abari gutegezwa kudefira, no kuvuga abakandida b'abamanuza jambo z'amakomine bose birukanywe mu karenganyo no mu Gwiseni. Urumva yuko nitwari dufise abari kuja kudefira, eka mbere n'abakandida depite dusanzwe dufise kubera uburyo ubukene bw'ibitoro bihari, vyari bitoroshe yuko bashobora kwiyunguruza ngo bashike muri ico kibanza. Ikigaragara nuko rero turavye imyiteguro, amatora azoba itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu, kandi inzego zizoyavamwo nizo zizorongora igihugu cacu c'u Burundi muri imyaka 5 ikurikira. Nivyo hari bamwe n'abandi bavuga bati ayo matora tumaje nabi ntawo yajamwo. Mu runani bwa bose rero tumaze iminsi twihweza tukaraba igihe imigambi yava mu matora mwaka w'2010 bakongera akava mu mwaka w'2015, ati mbega inyungu igihugu cakuyemwo, igihugu abarundi bakuyemwo zabaye izahe, kuko bitakunze ko ayo matora aca siba.
nivyo rero turiko turihweza tukaba tuti mbega koho abantu ntiboshinga uvu hamwe bakikazanira kugira ngo ayo matora naho arimwo utunenge twinshi mugabo bashobore kuraba yuko utu tunenge twigizayo boduterera umuti ukwiye kugira ngo muri ayo matora natwe ariko atunganijwe mugabo hashobore kuvamwo indongozi zishobora guhumuriza abarundi zikabakura muri aya magorwa turimo nivyo rero mu bundi bwa bose turiko turiyumvira duca hirya no hino kugira ngo tuze dufate intumbero itomoye ariko twe tukavuga duti amatora ari nzaba ni vyiza yuko abantu baraba ko yoshobora kuvamwo inzego zibahumuriza. Ibindi bishikirizwa n'umugambwe CDP kubijanye n'ayo matora muzobikurikirana mu makuru yacu y'ejo. Aha bamwe n'abandi babandanya bamenyesha ko ubutegetsi bukomoka muri CNDD-FDD bwubakiye ku bubeshi. Abarundi ngo barakeneye indongozi z'imvuga kuri. Ivyabaye uyu munsi mu gutanguza icese imyiyamamazo y'amatora yimirije yo muri uyu mwaka wa 2025 ngo ni inkinamico yo ku rwego rwo hejuru atana hamwe iraba kw'isi yateguwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nabo bafashanya mu butegetsi bwiwe. Tubisanga ku rubuga rwa X rw'umuvugizi w'umugambwe MSD ariwe Peter Shimirimana. Ivyabaye rero nk'uko bibandanya bisomwa kuri urwo rubuga ngo ni ingendo shasha ishizwe ahagaragara na CNDD-FDD n'abayoboke bayo kugira babandanye bahonyanga inkingi za demokrasi zari zisanzwe zigoyagoya Uburundi bwari bwashoboye kubaka muri kahise. Nk'uko twaraye tubibemereye mu makuru yacu y'ejo, uyu munsi ishirahamwe abacu barihe ryagize ico rishikiriza ku bijanye na rusansuma umugwi CVR uherutse gutangaza kuri uwa ndwi Rusama umwaka wa 2025 kugiye gukora, aho uvuga ko ushaka kumenya amazina y'abishwe kuva mu mwaka w'1885 gushika mu mwaka wa 2008. Mwishirahamwe abacu barihe rihurikiyemwo imiryango y'abanyururizwa ababo bakabugwa irengero bikozwe n'ubutegetsi kuva mu mwaka wa 2015 bamenyesha ko gusansuma gusa atabutungane bukurikiye ngo abakoze ikibi babihanigwe bidashobora gutuma imitima y'abarundi ihumura. Ubutegetsi nabwo bwica abo bujejwe ngo buheze buhagarike ako kabi. Muri iryo shirahamwe bagasaba imiryango iguma inyururizwa abayo bakabugwa irengero kubandanya yegeranya ibimenyetso bizokoreshwa n'ubutungane mu gushira ahabona ukuri iyo miryango irondera kubabo, maze abakora ayo mabi bayahanigwe, gutyo muri kazoza ntihazosubire kuvugwa mu Burundi imiryango ihekugwa n'ubutegetsi. Kurikira Olivier Kenese arongoye iryo shirahamwe. Ni ngombwa ko abacu bicwa canke bakanyuruzwa bakaburirwa irengero bikozwe n'ubutegetsi batibagiranwa, bakama bibukwa igihe cose isi izobikiriho, ariko ico kigakogwa mu ntumbero yo kubwira ubutegetsi ubwo ari bwo bwose buzobaho mu Burundi ko kizira kikaziririzwa kwica abo ujejwe gukingira. Kiri mu vyo duharanira mw'ishirahamwe abacu bari. Kugira ico tugishikeko turakeneye kubanza kumenya ukuri, aho dutegerezwa kumenya icatumye abacu banyuruzwa, abagize uruhara bose mu kubanyuruza naho babashize kuko barahazi. Ubutungane rero nibwo bwonyene bufise ijambo ku madosiye nk'ayo, naho twebwe bo mu miryango yanyururijwe ababo dusanzwe dufise abatari bake ibimenyetso sindamusiga vy'abakoze ako kabi kabishe. Turakeneye ko ubutungane bukora. Tukavuga duti ubutungane bwo mu Burundi mu gihe vyo bunanira gushira imbere ukuri, ubutungane mpuzamakungu bwigenga nabwo ntibuzonanirwa. Burya atakuri kwerekanywe kw'ivyabaye, ibikorwa vyose ku bwicanyi buvugwa mu gihugu bwabaye muri kahise hamwe n'ubuguma bukorwa ntaco biheza ngo bifashe. Mwishirahamwe abacu barihe
turatera ivyatsi ingendo y'umugwi CVR witwa ko ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi ufatiye ku vyabaye muri kahise nk'uko amasezerano ya Arusha yatewe ku mukono mu mwaka w'2000 abitegekanya. Uwo mugwi ukaba ukorera ku bwicanyi bwabaye kuva mu 1885 gushika mu mwaka w'2008. Ivyo tumaze kumva, uwo mugwi wiha ububasha udafise bwo gusubirira ubutungane, ukemeza gusa ko n'amagufa azugwa y'abapfuye ari abapfuye gusa mu mwaka w'1972, aho tuvuga duti uwo mugwi wotumutangaza ko uri kurondera guteranya abarundi uhagaze ku vyo mu 1972, kuko abari mu butegetsi uyu munsi bamwe ari ababuze ababo muri uwo mwaka. Ico naco ntaho gihuriye no gushira ahabona ukuri, kuko bigaragara ko ari ukwihora gufatiye ku bwoko, kandi hategerezwa kwerekanwa uruhara rw'ababikoze, bakaba ari bo bashigwa imbere y'intahe bakabihanirwa. Mbere n'ayo masezerano ya Arusha naho yafuswe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, akaba yarategekanya gushiraho sentare ijejwe gukurikirana izo manza. Umugwi CVR rero wabaye ikintu umuntu adatahura ico arico, bamwe mbere bakita uwo mugwi igikoresho c'ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu ntumbero yabwo ihushanye n'ukuri ku vyabaye. Nta na rimwe turumva havugwa ivy'amagufa azugwa ko harimwo abishwe mu myaka y'intambara yatanguye nyuma y'iyicwa rya Perezida Melchior Ndadaye mu 1993, kandi tuzi ko hariho benshi bahambwe mu binogo rusangi mu kiringo gito c'ubutegetsi bwa CNDD-FDD kiri hagati y'umwaka wa 2005 na 2008. Uwo mugwi ukorerako naho nyene harishwe abarundi batari bake, cane cane abanywanyi b'umugambwe FNL, ntaco CVR ibivugako. N'ibindi biringo tutiriwe turagarukako. Muca mwumva ko ivy'uwo mugwi atawubona aho biva naho bija, uretse kuba uwo mugwi uri kurasamaza abarundi n'amakungu. Rusansuma rero twaraye twumvise igiye kuba mu ntumbero y'ibikorwa vya CVR, ntavyo butungane buzokurikira twumvise gusa ko ari ukwandikisha bapfuye kugira amazina yabo yandikwe gusa, abatazi abo bishwe bamenye ayo mazina, ndetse n'abazobaho muri kazoza bayamenye, bigarukiraho gusa ngo nuguha ikibanza mu muryango abo bishwe n'ubutegetsi. Nta karusho kahari gahumuriza abarundi ku bwicanyi bukorwa n'ubutegetsi, mu gihe koba ari ukwandika gusa amazina. Twebwe rero bo mwishirahamwe abacu barihe ico duharanira mwacumvise. Ku bacu bariko banyuruzwa bakaburirwa irengero kuri iyi leta ya CNDD-FDD, amakuru menshi azofasha ubutungane gushira habona ukuri turayafise. Kuva mu 2015 ubutegetsi bwa CNDD-FDD busambuye ku nguvu amategeko igihugu cagenderako. Ubutegetsi rero nibwaba buriko buhesha kuri ayo mabi, abariko bayakora bari muri bwo, haraho ejo canke hirya y'ejo ukuri kuzoja ahabona bakiri bazima, baheze bishure kuri ayo mabi. Ishirahamwe abacu barihe tugasaba imiryango iguma ibura ababo banyurujwe bakaburirwa irengero, gushishikara begeranya ibimenyetso no kubibika ahadata, tubandanye kuja hamwe. Iyo miryango yose turondera ukuri, ubutungane ku bacu no kutabibagira, maze muri kazoza mu Burundi ntihazosubire kubaho imiryango iba mu gahinda gatewe n'ubutegetsi bunyuruza abo bujejwe gukingira bakaburirwa irengero.
hagati aho abarundi babandanya kunyuruzwa. Hari umusirikare yanyurujwe uno munsi mu gatondo nk'uko tubisanga ku rubuga rwa Facebook rwa Pacifique Nininahazwe yarongoye ishirahamwe Fokode Nisekeza Ndondeza. Uwafashwe yitwa Eric Nsabimana asanzwe akora mw'iperereza ry'igisoda ico bita JD. Muri kino gihe ngo yoba yakorera ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Uwo musirikare akaba yaba mu Gasenyi muri komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura hirya y'ibiro vy'umukuru w'igihugu aho bita Inyakararo. Abamufashe ngo bamukuye ku rugo rwiwe mu gatondo ka kare ko kuri uwa 9 Rusama umwaka wa 2025. Birashoboka ko yoba yafashwe nabo mw'iperereza ry'igisoda. Uwo musirikare ngo yatwawe nabi cane kandi ngo bamwagiriza ko yoba atanga amakuru hanze. Bamwe n'abandi bakabona ko intwaro ikomoka muri CNDD-FDD idahagurukiwe n'abarundi ubwabo ngo ibaveko ngo izobamara kamwe kamwe. Haraheze amezi yababa 6 igice c'isoko ya Ruziba iri muri zone ya Kanyosha komine Muha mu gisagara ca Bujumbura gikorotse ibisakazo ariko gushika ubu ntibirasubirizwa. Ibisigarira vy'ivyo bisakazo kenshi ngo birakomeretsa abakorera canke abagendera muri ico kibanza. Abadandaza co kimwe n'abasumira muri iyo soko bavuga ko badatahura ingene abajejwe intwaro muri komine Muha hamwe n'igisagara ca Bujumbura ataco barakora ngo batorere inyishu iyo ngorane mu gihe ngo badasiba kurihishwa amakori n'amatagisi. Mu gihe mu buyobozi bwa komine Muha basigura ko iyo ngorane atayo bari bwamenye, abo banyagihugu bo mu Ruziba bashikiriza ko basanzwe bamenyereye inyishu zo kwigovyora zitangwa n'abategetsi bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD. Icari gikwiriye ngo nuko abarundi bose boja hamwe bakikura ko intwaro ikomoka muri uwo mugambwe ngo kuko atacimaze. Inkuru twateguriwe na Ninete Nancy Mutoni. Abadandaza cyangwa barangurira imirimo itandukanye ku isoko ya Ruziba iri muri zone Kanyosha komine Muha mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko amezi agiye gukwira 6 igice cy'iyo soko gikorotse ibisakazo bitewe n'imvura, ariko ngo bararindiriye ko bisubirizwa amasahera mu nzira. Abasanzwe bakorera udandazwa ku iyo soko ya Ruziba ndetse n'abahasumira bahaye amakuru radio Haguruka ariko batashimye kuvugira ku vyuma vyacu. Bashikiriza ko bisigarira by'ivyo bisakazo kenshi bibakomeretsa mu kuyinjiramwo naho ngo bakabanza kunama. Ivyo bikiyongera kuzuba cyangwa imvura inyagira ibidandazwa vyabo bigatuma vyononekara. Abanyagihugu bagizwe cyane cyane n'abadandaza basigura ko ivyo bibatera ingorane nyinshi mu bikorwa byabo bya misi yose. Bakavuga ko badatahura ingene abajeje intwaro muri komine Muha hamwe n'igisagara ca Bujumbura ataco barakora ngo batorere inyishu iyo ngorane mu gihe ngo badasiba kurihishwa amakori n'amatagisi. Abajeje intwaro muri komine Muha bavuga ko batari bwamenye ibijanye n'imyidogo y'abo banyagihugu. Ku majwi dukesha radio Indundi Kirtir Veniste Ndabagoye, umuhanuzi wa Mustanteri ajejwe ubutunzi n'iterambere, ashikiriza ko bagiye kwihutira kumenyesha uburongozi bw'igisagara kugira barabe icokorwa mu maguru masha. Kuri ibi vyerekeye ibisakazo by'ico kimwe cy'isoko ya Ruziba byo byarakorotse, n'ukuri bitwe ntacyo twamenye. Twego twumvise inkuru nkuko dusanzwe tubigira, ico tubimenyeshe muri meri arashije ubuhinga no gukwikana by'amasoko, tubabaze twumve ko ico ariko barayikora ko bagira ngo bikorwe mu maguru mashu kugira ngo ahambe mera ntibabandanye banyagirwa canke n'ibidandazwa byabo bishishikaye byononekara. Ico duca dukora muri uwo mwanya no gushikayo turabe, hama duce tukorana n'abacisha ubuhinga muri meri, hama barabe ko ibyo bishobora gukomeretsa bene gihugu babikure hawa barabishira mu kurinda ko basubiza mu buryo ibintu byononekaye. Mu gihe mu buyobozi bwa komine Muha basigura ko iyo ngorane atayo bari bwamenye, abanyagihugu bo mu Ruziba bashikiriza ko basanzwe bamenyereye inyishu zo kwigovyora zitangwa n'abategetsi bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD. Icyari gikwiye ngo nuko abarundi bose boje hamwe bakikura ku intwari ikomoka muri uwo mugambwe ngo kuko atacimaze.
ndagushimiye nawe we Ninete Nancy Mutoni. Inyuma y'akaruhuko bagire baduhe mu buhinga bw'ivyuma duca tuja ku gice ca kabiri gihariwe ikiganiro.